Ashitse mu ntara ya Muyinga agakoranya indongozi mu ntwaro, umukuru w'Nshingamateka yatanze ubutumwa ahanini bufatiye kuri politike ya leta yo kugwiza ubutunzi biciye ku burimyi n'ubworozi bitunganijwe kijambere. Buramatari w'intara ya Muyinga yashikirije ijambo aho yamenyesheje ko intara itekanye, uretse ko haduka rimwe rimwe ubugizi bwa nabi bufatiye ku ngorane z'amatongo. Kubijanye n'uburimyi n'ubworozi, umwimbu ukaba wariyongereye. Kuri ubwo burimyi n'ubworozi nyene, umukuru w'Nshingamateka akaba yasavye ko kwihutirwa gupanga amatongo akandikwa akanapimwa, ariko hubakwe n'ububiko bw'umwimbu. Iyi niyo mpamvu muteza gupima munyaruka amatongo yanyu, kugira ngo tuze tumenye muri planification y'igihugu, tumenye hinjira iki, umwimbu twinjije mu gihugu, umwimbu twaronse ungana gute, uyu mwimbu twaronse ushobora kuriha gute, kugabanya gute ideni rya leta, ishobora kugabanya gute uyo mwimbu, ishobora kugabanya gute igihombo ca leta muri budget. Ngivyo uko kurimira hamwe bitanga inyungu nyinshi, umwimbu mwinshi cyane, ku buryo wewe udashaka kuwubika mu nzu. Mwitegure kubaka ya mahanga, kuko ntaco mubuze mwebwe abanyamuyinga, ntaco mubuze kugira ngo uburimyi n'ubworozi wanyu butere imbere. Ari nayo mpamvu cyenda babwira nti ca munyaruka kubaka amahanga. Indongozi nazo zisabwa kuba itara zikamurikira abo zirongoye. Murikira baryirongoye. Indongozi yama yiyumvira ineza y'abandi, yitwararika ineza y'abandi. Indongozi yicisha bugufi imbere y'abirongo, yicisha bugufi, ikamenya gutega amatwi, ikamenya gutwega amatwi. Hari indongozi usanga batazi gutega amatwi, ukamenya gufata ingingo ibereye mu gihe kibereye. Iyo ni indongozi nyayo. Indongozi mu ntwaro mu ntara ya Muyinga bakaba biyemeje ko bagiye gushira mu ngiro umugambi wa leta wo kugwiza umwimbu mu burimyi n'ubworozi.